Timoteyo igice ca kabiri tusome kuri uriya murongo wa 20. Mu nzu nini y'umutunzi ntihabamwo ivy'imbombovu z'ivyacuzwe mw'izahabu no mw'ifeza gusa, ariko habamwo n'ivy'ibiti n'iz'ivy'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icubahiro, ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo, azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe, kigirira nyene c'ikimazi, catunganirijwe igikorwa ciza cose. Ariko kwifuza k'ubusore uguhunge, maze ukurikire ukugororoka n'ukwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanya n'abambaza umwami wacu n'imitima itanduye. Ariko ibihari vy'ubupfu n'ivy'ubutungu ntukavyemere, uzi yuko bivyara intonganya. Dusome ivyahishuriwe Yohana igice ca 16, dusome kuri uriya murongo wa 15. Ndaza nk'igisuma, hahiguba amaso, akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya, bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Ni amajambo y'Imana musavyi w'Imana Pawulo yandikiye umukozi w'Imana Timoteyo, uwo basangiye igikorwa c'Imana. Ubu Timoteyo ngo yari yamukunze cane, ari mu rugendo rwiwe, aca ahantu kwa Bakwira, asangayo umutamakazi yari kumwe n'umukobwa wiwe, afise umuhungu yitwa Timoteyo. Wabo bantu bari bizeye Imana. Abonye uwo muhungu ngo aramushima cyane. Mpwemu ya Pawulo n'iya Timoteyo zirakwegana, yumva uwo muhungu bojana, kandi na Timoteyo nawe nyene aremera kujana na Pawulo. Yamugiriye ikimazi cyane. Pawulo yari afise abantu babiri bakomeye cyane babanye nawe mu rugendo yamaze akorera Imana. Yari Timoteyo musavyi w'Imana, yamugiriye ikimazi akamusengera, aboneka afise impwemu isangiye nawe yo kubandanya igikorwa c'Imana. Ubundi bari kumwe yari Luka umuganga Lometse,
bajanye muri urwo rugendo, kuko Pawulo mu kubaho kwiwe ngo yari umunyantegenke, yari umuntu agwaragurika. Amubona amufitiye akimazi, barajana. Kandi Imana ishimwe itanga ingabire zitandukanye mu ishengero kandi igahamagara abatandukanye. Iki gihe rero Pawulo amaze kubona ingabire iri muri Timoteyo, agenda amusigira ishengero. Ico gihe yari yamusigiye ishengero ryo muri Efeso, amusigira ishengero, ariko acamuha ibikoresho. Aramubwira ati nagomba kukubwira mwene data, ugiye kuba uri mu nzu nini y'umutunzi ahambaye. Iyo nzu nini yaramubwiye ryari ishengero ry'Imana. Iri shengero ry'Imana ngo ni inzu nini y'umutunzi Kristo Yesu. Maze muri iyo nzu nini aramubwira ngo Timoteyo, ntibizogutangaje, muri iyo nzu nini y'uwo mutunzi hari ibikoresho bitandukanye. Uzohasanga hari ibikoresho by'izahabu byashuzwe mu izahabu, uzosanga hari ibindi by'ifeza, ariko kandi uzosangayo n'iby'ibiti, kandi uzosanga hariyo n'iby'ibumba. Aramubwira umukozi w'Imana ngo amenye neza ishengero agiye gukoreramo uko rimeze. Sinkekeranya n'iri nyene ry'ikivyeyi ririmo ivyo, harimo ibikoresho by'izahabu, harimo ibikoresho by'ifeza, harimo ibikoresho by'ibiti, harimo n'ibikoresho by'ibumba. Umukristo nk'uri muri iyo nzu nini y'umutunzi, abakristo barafise ibyo batandukaniye ko n'abanyamahanga cyangwa abanyabyaha. Mana idufashe. Ubu iyo tuvuga abanyabyaha turitiza n'iri jambo ry'abanyamahanga, ariko iri jambo cyane ryakoreshwa n'Abisirayeli. Bariko baravuga abandi bantu atari abo mu ihanga rya Isirayeli. Nico gituma turi abanyamahanga, twari abanyamahanga. Ni ukuvuga umunyamahanga yari umuntu wese atari muri Isirayeli, ni ukuvuga atavuka mu muryango wa Yakobo. Iyo rero tuvuga abanyamahanga, tuba twitije ururimi rw'Abisirayeli bariko baravuga batarimo mu masezerano y'Imana. Bene data ntitwarimo. Pawulo yabivuze neza, avuga ngo twari aho hantu tutagira Imana rurema, twari aho hantu tutagira amategeko y'ijuru, twariho tudaharurwa mu bazogirirwa ubuntu n'Imana. Ariko Pawulo aje kubibwira Abaroma, arababwira ngo kuko twatewe kuri ico giti n'ingurukizi, ngo ariko Imana itugirira ubuntu ngo tuba baragwa, dusangire imizi n'igiti ubwaco. Imana nishimwe. Niho umunyamahanga yinjiriyemo agaca asangira ubuntu bw'Imana n'Abayuda. Nama ndiko nabwira bene data, bama bariko barishima ku vyagezwe, kandi nabo nyene aho byabagoreye bishimira isabato gusa. Nagomba kubabwira ko isabato y'Abayuda itari yigeze ihabwa abanyamahanga. Twebwe ntitwigeze duhabwa isabato. Murabyumva bene data? Umunyamahanga, umuntu atari mu muryango wa Yakobo, ntiyahawe isabato. Ariko uno munsi
nama ntangara nkanatwenga umuntu w'umurundi ariko avuga ngo yubahiriza isabato. Uzobivuge winyegeje, bene Yakobo ntibakumva, kuko si iwawe. Kandi bene data, sico ngomba kwinjiramwo, ariko nariko ndavuga itandukaniro ry'umukristo n'uw'umunyabyaha. Uwo twebwe uno munsi twitijije imvugo ya Isirayeli twita umunyamahanga. N'ababivuga ubwabo bavuga ku isabato ntibayizi. Isabato ntabwo wari umunsi wo gusenga. Muranyumva bene data? Ntabyo bazi nyene, kuko atari abana ba Yakobo bapfa kwitiza iryo jambo bagapfa ibyo bagize. Ariko nta na hamwe muri Bibiliya handitse ko ku isabato baja gusenga. Nta na hamwe nawe uzosoma Bibiliya yose. Ku isabato ntiwari umunsi wo gusenga, wari umunsi wo kwirirwa imuhira. Nta hantu na hamwe wategerezwa kuja, kandi n'ubu baracabigendera bene Yakobo. Hageze ku isabato ntava imuhira, ntaja kudandaza, ntacana umuriro, nta kintu na kimwe akora. N'amashiga araruhuka, n'isafuriya zikaruhuka, nta nagaburira n'inka iraruhuka. Vyose biraruhuka bikaguma imuhira. Uzombarize abo bantu bagomba kwiyegeka kuri bene Yakobo, mumbonera birirwa mu nzu, inka zabo ntizirisha, ntibateka. None n'abanyesabato nyabaki bazoze tubigisha isabato ico arico. Kandi isabato y'Abayuda ntabwo wari uwo munsi gusa, baranaharura. Hari imyaka 7 baharura, bagaca bagira indwi umwaka w'isabato. Munkurikirane bene data, kuko ibi n'amabanga mwebwe w'Imana igitumye abizanye kirahari, kuko ntapfa ibyavuze. Baraharura inshuro 7, bagaharura umwaka ugira 7 ukaba uw'isabato. Mu mwaka w'isabato ugira 7, itongo ryose waguze wategerezwa gucura isubizanye n'iryo, n'ibintu byose biriko. Nawe baba waryubatse kw'inzu waca umusubizanye. Umuntu aguheranye amahera agahurirana n'uwo munsi w'isabato atarayaguha, waca uyamuhebera. Uno munsi barabikora, barabasubije amatongo babaguriye, nta n'ibyo bazogira. Nariko ndavuga ngo umukristo, ibyo by'isabato Imana niyaduha umwanya tuzoza tubivugane neza. Ariko Kristo ashitse, nico gituma twebwe dusenga ku munsi w'Imana, kuko Kristo amaze gushika niwe yavuze ngo ni jewe mwami w'isabato. Uwo munsi rero yazuka akava mu bapfuye anesheje, yaratangaje ko ari umwami w'isabato akwiye gusengwa. Mu Baheburayo caravuga ngo kuko umunsi wanyu w'isabato kuruhuka mukiwurindiriye uri mw'ijuru. Twebwe umunsi wo kuruhuka isabato tuzoriruhukira i Yerusalemu. Haleluya! Muri iyo myaka 1000 ntituzorima, ntituzodandaza, nta n'umuriro tuzocana. Tuzogaburirwa n'Imana mu gihe cy'isabato yacu na Kristo mwamenye isabato. Imana ishimwe. Ntihagira umuntu n'umwe azoguponda ngo akugaye mw'isi. Nta sabato iriho. Sabato yabera turayirindiriye ni mw'ijuru. Imana ishimwe. Icyo gituma twe dusenga ku munsi Kristo yaviriye mu mva, umwami w'isabato. Kristo Yesu yazutse ku munsi w'Imana, nicyo gituma ariwo munsi dushira hejuru.
kuko dusenga umwami w'isabato. Nariko ndavuga rero ngo umukristo atandukanye cyane n'umunyabyaha. Ikibatandukanya ni igiki? Nuko umukristo aba yaramenye ko ari umunyabyaha. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Kurimenya ko wacumuye ni ikintu gikomeye cyane. Ico ni ic'abakristo. Utari umukristo ntamenya ko acumuye. Ikindi gice kimubako aramenya ko acumuye, akamenya ko amaraso ya Yesu ari yamukura ku ibyaha. Ico kiramutandukanya n'abanyabyaha. Ikindi naco kimutandukanya n'abanyabyaha nuko azi ko avugana n'Imana. Bene data, aha kubona umuntu yubahuka akavuga ngo ewe uhoraho Mana yanjye, ibi ni iby'abantu bagiriwe ubuntu bakizera Yesu. N'abayuda b'Isirayeli batarizera Yesu kirazira ko avuga gutyo. Kirazira ko yocisha mu kanwa izina rya Yehova canke Yahve canke Uhoraho, kirazira. Ntibarivuga. Oh, haleluya. Amen. Mu gihe murayo iryo zina rirandikwa, ukandika yawe, ariko kirazira ko unarisoma. Uca usoma Elohim, ntusoma yawe. Urisomye baca bakwica. Wubahutse mu bizira kuvuga ngo yawe, uca uterwa amabuye. Niyo urigeze kuri kurasoma igitabo cabo uratoha cyanditse mu Giheburayo, urigeze ko ahanditse yawe uca uvuga ngo Elohim. Ariko twebwe Yesu amaze kumanuka umuhuza w'umuntu n'Imana, acara twemerera igihuzu gitabutse, duca turavuga ngo ewe uhoraho Mana yacu. Ntitunakivuga ngo Mana ya Yakobo, ubu mvuga ngo Mana ya Gaburiyeli. Ego ndiko ndasenga ndavuga ngo Mana yacu. Ariko mu Bisirayeli atarizera Kristo kirazira ko avuga ijambo nk'iryo, bamwumvise baca bamwica. Kubera hamwe handitse mu byagezwe ngo ntukapfe kuvuga izina ryanjye ry'ubusabusa. Bijya biracavyubahiriza n'uno munsi. Twebwe rero umukristo aremerewe kuvuga izina ry'Imana, kuvugana n'Imana duciye muri Kristo. Kristo gusa yaciye atubwira ikintu kidupfuka uburake bw'Imana. Uhejeje gusenga uca uvuga ngo ndabisavye mu izina rya Kristo Yesu. Imana ikivuga ati ko ciye muri Kristo ntacyo ndamugira. Ntene cyubahiro Kristo Yesu. Nico gituma uhejeje gusenga uca uvuge ngo Mana, ibyo nsavye byose ndabivuze mu izina rya Yesu Kristo. Imana icimeye umusenzi wariwe ko ari b'abana ba Kristo. Imana nishimye. Ikindi kimutandukanya n'umunyabyaha nuko yizeye ko azoshika mu ijuru. Burya kuba twizeye ko tuzoshika mu ijuru bidutandukanya n'abanyabyaha. Munyabyaha ibyo bintu ko kwizera ntako afise. N'abakristo gusa bafise ibyizigiro byo kuzoshika mu ijuru bonyene. Ivyo rero biradutandukanya n'abanyabyaha. Kindi kidutandukanya n'abanyabyaha nuko twizeye ko Imana ivyo yavuze ari ukuri. Ico kiradutandukanya n'abandi bantu. Kumenya ko ico Imana yavuze ari ukuri. Kumenya ko bimwe yagusezeranira ari ukuri. Kumenya ko bimwe mwavugana nayo mu ndoto bijya ari ukuri. Kumenya ko bimwe wabwirwa n'abahanuzi ko bijya ari ukuri. Kumenya igihe mwari ko murasenga mwebwe w'Imana agacisha mu muntu akavuga, kumenya ko ari ukuri. Kijya gitandukanya n'abanyabyaha. Umukristo rero bene uwo aba yahamagawe mu ngoro y'Imana ari igikoresho. Bene ibyo bikoresho rero
n'ingoro y'Imana biratandukanye. Burya abakristo bari muri iyo nzu nini y'umutunzi Kristo baratandukanye. Hari abameze nk'izahabu, abo ni bande? Umukristo ameze nk'izahabu, burya ikintu kiranga izahabu kikayitandukanya n'ikindi kintu bisa. Izahabu igatandukanywa na reto, kuko reto, plakaje ya reto isa cyane n'izahabu, ariko ibiyitandukanya ni ukugerwa. Iyo bayizanye ngo bayigere bakabishira ku kindi kintu kibigera, bica bimenyekana izahabu n'itari izahabu. Imana idufashe. Niyo ushora ikintu ukavuga ngo kirakozwe mu zahabu, babanza gupima koko ko ari izahabu. Ariko izahabu nyazahabu ngo ushireko ikigo gusukeko aside iguma ari izahabu. Niko hari abakristo mw'ishengero, naho haca mw'igeragezwa ringana gute, naho yoca mu bingana gute, aguma ari kwa kundi. Bene abo Imana irabishimira cyane. Ariko bene abo bakristo bameze uko, munyumvirize neza, ngo ni gake baba bari mu mahoro. Muranyumva? Ngo ni gake abari mu mahoro, kuko baba bameze nk'igikoresho kiri muri laboratoire cama gikorerwa ko ama experience, cama kigeragerezwako. Imana idufashe. Iyo Imana igomba gukomeza ishengero, iyo icishije mw'igeragezwa, ikoresha bene abo, igaca ibarungika kwayo mageragezwa, bakaguma bahagaze. Kunesha kwabo kugaca kuremesha ishengero. Niyo igomba kwerekana ukundi ububasha bwayo, icisha kuri abo bama mu ngorane, kuko ari ibikoresho n'amazahabu ya Kristo. Nico gituma ukazobona umukristo yamageragezwa hanya mu rusengero iwanyu, ariko akaguma ahagaze uzumutiye, ujya akundwa cyane na data, umukoze kuzoca uhabwa nyene direct. Ntiwumva naho Imana ibacisha muri ibyo, ntiyemera ko hari umuntu amugerageza. Oya, oya, iyo nyene imwikorere ko experience, ariko ntagire umutuguruto muragereka. N'abantu bakundwa cyane na data, une muravye n'igishure ijishe data zohakwa kuri burayi. Bariho abantu mu rusengero bameze uko, wihenze ukamukorako atabihera utabonye ibyaha. Oh, haleluya. Bene abo ngo n'amazahabu ya Kristo, bama mu kugeragezwa ariko ntaco baba. Niko Yobu yabaye. Yobu ngo ryari izahabu rya Kristo. Satani araza ngo iyo mumpe ndamugerageze ati wateje, ntatevyege. Bene data, ni wowe utari izahabu ngo uburire abana ndwi rimwe ngo ugumushima Imana. Ndwi rimwe bapfiriye rimwe. Yumva inkuru ngo barapfuye bose. Yobu yavyumvise nk'umuziki uri kuravuga. Umuntu yaje kubimubwira, abona umuntu araje ngo babana bawe bose bari mu nzu ya mukuru wabo, haje umuyaga. Umuyaga ni uw'Imana. Mwumva hari Imana yo nyene ibarungikira ibibagetse ngo haje umuyaga. Umuyaga tucurandagura imfuruka z'inzu ikibateranirako. Uze kubimubwira aramubwira ati rega ni jewe jenyene nsigaye. Abona Yobu ntadonoka,
tereka nari nkubwiye ko abana bawe bose bapfuye nabyumvise kumburiya mubwiye ati cyahajya rero bakugaburira urabona warushe uje uriruka gutanga inkuru cyahajya baguhike uwo muntu we ntiyagato kidogo ubundi akabona zarahemagurika databuja ati nibiki mpore nibiki zandogoba zawe hakorotse umuriro uvuye ku mana uziyigije zose nta n'imwe ibyutse ate genda hajya bakugaburire shaka ndabona inzara irakwiye Imana ihezagirire nawe bantu mureme niba uri zahabu ya Kristo ntacu uzoba ariko ni gato uzoba uri mu mahoro uzokwama iyo babaratsinze ayo yose uko yazambiyagira na kimwe mubwira ryari inota imbere y'Imana inota satani kinamutera umubiri niho yokoma igihe utekimwe mu kirenge ikindi hejuru ikindi mu mafi mu ndege hose no mu mutwe umugore tiyo none urindiriye iki bwira Imana upfe ati jewe we nabyuze navuye mu nda ya mama nari gusa nzosubira mu nda ya nyir'ibyo yumva ngo nzoja mu ijuru niwe yatanguye kuhatura aravuga ngo ndazi ko uyu mubiri wanje niwabona ugahera nzobona Imana afise umubiri niwe yatanguye kuvuga ico na Kristo ataramanuka aca atangura gushinga intahe no kuzozukana imibiri aramubwira ngo yo ubu niwabona yo nzozukana umubiri mwiza cane wa mukenyezi nawe iyo bababona bakurukunda mu mageragezo atariko aho uracara umukirisu ushikiwe n'ibyo tindashima Imana mwarasanze nabo bameze nk'amazahabu bariho mu ngoro y'Imana bama bariko baracuranguzwa ariko ukabona hagati ukumva atewe n'ikintu tikarabaye mu mwanya ukabona ariko aririmba Imana ibaheze hariho kandi abandi bameze nk'ibikoresho by'ibumba igikoresho cy'ibumba naho cyaba cyiza kiri très fragile ikintu kimeneka n'ingoga ni cyiza k'ikiyagayaga inkono baba abantu bacurwa ubugari mu nkono hirya y'ibumba manike turabe n'ubu bazi kuyicumba no kuyicumba kugaragara urabona bakecana umuntu yiyemera atajya yicumbamo nkagabura ubugari mani babumugisha aba bandi bashasha umuhaye inkono y'ibumba ukamuha n'ifu arakubwira ngo none isafuriya irihe cumba muri iyi barayicumbamo ariko n'uwayicumbamo ni ubuhinga wihenze gatoyi uhomba inkono n'ifu ariko uzi kuyicumbamo unashuha neza ukanaryoha ariko mu bantu barutse uno munsi bakobwa baje nze kuyigurisha ndabahe n'inkono hari abakristo rero bameze gutyo mu ishengero
très fragile. No muri korale gusa batamuhaye ngo atere ururirimbo abahetse aca toboka. Nane gutera ururirimbo gusa abahetse korale aca inyuma. Ashaka kugumamo mugabo umutima yarahevye korale. N'ijwi yaririmba agaca rivaho. Ngo kuko ngo baramugaye, wowe ntibamwemeye. Ni ibikoresho byo mu ngoro y'Imana by'ibumba bimeneka n'ingoga. Barimo mw'ishengero bameneka n'ingoga. Banamubajije ati kutari waje gusenga warihete? Nababwire ngo ndumva agasongo ko gatanguye. None bagusomye iki ko bakubaje ngo hajya ngo namenye n'uwagiye kubivuga wajya naruzi muje ndabona ngo ntaco reka nigumire imuhira ngo Imana irabibona kandi ngo amaraso yacu uzoyababaza yaho biramenetse kuko yari igikoresho c'ibumba. Harimo abandi rero nabo usanga ari ibikoresho by'ibiti. Igiti ntuzomenya ukuntu caheze. Ninde muntu hano yomanika urutoka akabwira umunsi isekuro yatoboka ikagira ikinogo? Abimbwiye umuhinga abantu bahuye mu isekuro manika intoki, ingano, ikigunde, manike turaba abantu bahuye mu isekuro. Mweganze ko muri benshi ntimwigirishe turabarundi nanje narayiye isombe n'isombe mwebwe mutabeshe mwaba mubitwara ku mashini. None manike rero abahuye mu isekuro ubona cane abafise isekuro yobe yaramaze kugira ikinogo bamanike intoki. Yagize ikinogo. Murakoze. Mbwira umunsi wawe wayibona yibunze canke ibivunji vyayo mbwira ko wabibona. Umunsi wabona ibivunji tira isekuro yanje iragize ikinogo. Arivyo mugeze mubona. Hari rero abakristo bameze kurya mu ngoro y'Imana amaze imyaka ariko arahera, ariko acinjira mu ishengero, akiza ku ruhimbi, akiri mu baririmbyi, ariko yarahetse. Genda buke. Yahora asenga no kuwa kane no kuwa gatandatu agasanga gutangura gusenga kuwa gatandatu, uwa kane akawukurako pole. Mu nyuma wa gatandatu akawureka pole. Mu nyuma kuw'Imana agatangura kuza saa 4, saa 3:30 pole. Undi munsi saa 5, undi munsi ntaje. Agahera indwi zibiri ataza gusenga, iya gatatu akaza. Ameze nk'isekuro iriko iratoboka. Abantu twatunze amasekuro kugira ngo uzoze haba umunsi uvuga ngo isekuro yanje yahetse ndayihevye. Uwo munsi nta nubura kubwira umuntu yanayihevye ko yibuka umunsi yayihevye. Wagumye uburango. Ikiyiguhebesha ni igihe habonetse iyindi. N'ahandi hatabonetse iyindi umuyisekuraho. Hari abakristo bakugwa mu ngoro y'Imana n'abandi uko Imana ihamagaye abandi, akaba ari itangazo rivuga ngo yaragiye. Mukagumiza mwikaye akakuyongera kubona kabisa kandi atonda mu rusengero kandi rero icakobuka kandi kera wamuheruka yakukristo mwiza. Paulo rero abwira Timote ishengero ugiye kurongora abo bantu bose bariyo. Ati kandi bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bw'Imana. Bene abo Timote tokaba baranga kandi uri umeze nk'igikora
n'igikoresho c'igiti amema na mpwemu yera. Aha hariho abantu mpwemu yera yamaze kuvuza ifirimbi ko bagiye bariko barapfa. Data yantumye ngo utarahera ataragaruka n'ubundi arakubwiye ngo ihane n'umugwaneza aragusubiza ku rugero rwawe. Data yantumye ngo ntacyo usitazwa no gusa ihane ube nk'izahabu umuntu atsitwazwa no gusa. Ahantu hari n'abahebye mu gikoni ngo jewe iyo ngarazi iminsi yose bavuga ngo natsigije murantega. Data wanje arabizi nagumeyo ubundi mbere yaciye andaba nabi wadafye urucisho naho niko yirabira n'umuntu yirabira iminori nurabona none rujya rucisho kuko ari igikoresho c'ibumba ndakuvuyirwa. Data wanje ndabibarekere hari abakiriza dutunze bameze no muri korale batinya kukuvugisha ko wacerewe. Shefu wa korale akaraba ngo kandi ngo musigaye mucererwa cyane kugira ngo nanamuraba musigaye mucererwa cyane murakwiye kwihana. Kabona haraza fuha gusa yihende gusa mvuke yahivemo ndayimureke yanya n'abantu bashefu wa korale atinya ati emwe n'ukuri abantu bataje gukora amubona imbere y'iyi abantu bataje gukora nkamanika atejo nimuzoririmba bakagoti none naka batamuvutse amuvutse korari cizabo ubwo musigaririye arayivuruga baka. Data yantumye ngo nutihana azogukuramo nabi. Imana ibahe umugisha. None dusenge Imana. Asante Baba araruhuriwe mu ngoro y'Imana bandi bakomye tiyihenda mvuge ariko mwe mu Imana arakuvutse kandi akuvutse mw'ibanga ihana abantu batarakumenya kuko ubundi Mose azobere kuriwe. Ndatinya Kristo kandi niko kwirinzwe riyice abatihana bagiye gupfa. Nigenda bibabwiye umuntu atihana aho Imana hari abanditsi bamaze igihe bagako baradorongera bikorera ibyaha kuko atawurababona biyegereramo. Ukabona utihanye uno munsi azofata ku musozo w'impuzu arenze ku mutwe yerekana ubwambure bwawe ufata isoni. Nutihana nakare ubu hari hamaze gutoboka inkono, hari inkono ibanza kugira intoboro mu nyuma iyo ntoboro igaca yaguka izoyimena suku yagura gusa. Aha rero iyo tuje gutya tuba tuje kwirukana abantu niko rwemakora. Ahari abantu babaje kwirukana muzongera inyuma yaha amafirimbi. Iyi Mana dukora iteye ubwoba. Muri mwebwe ntabantumye ntabasaba kaze imbabazi z'Imana zikiriho ingo mubwire na Data mubwire uko watsinzwe ubwa mbere n'uburatsindwa sana uko wanejejwe wa munsi bagirira kwakuti n'ubu Kristo arampa kunesha. Ongera uhagarare ku Mwana w'Imana, ongera wihanganira ako kandi gato, ongera uneshe Bwana, nesha 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 ambara inkota yawe, ambara inkota yawe uneshe, tobekeranya ibisigo mu izina rya Yesu, ongera uneshe nesha
ijwi ryawe ntirihore ngo ni ukuri mu mashiga mu muriro menshi. Vugishirizwayo hajya muri rirya gerageza uvuge ngo Imana yanje ni nziza iracari kumwe nawe. Umubwire Satani ngo n'ubu ndanesha, nahagenda ndi muri ibivyondo ndanesha. Bene data mupfukamye, Imana yanyu ni Imana nziza. Murahatswe nshuti, ongera uneshe, rwana uneshe, ntuzusubire mu byaha uri umuntu w'Imana, rwana neshe. Imana ni Imana yacu, ni Imana ikomeye cyane. Reka gukugwa imbere y'Imana n'ubusa, ngo uwukuravye gusa, uwukuvuze, hari iyo migambi wari urimo, nta soni uracikira uri umukristo, nta soni. Aho wariko uranyika buke ugende wikinze ijoro, wibagiye amaraso ya shobuja yakwejeje, woyagura ngahe? Imbabazi yakugiriye wozigura ngahe? Nta soni n'umuntu w'Imana. Mbega uwo mubiri ko ushobora no kujayo ukarara upfuye, uzoburoyehe? Rwana nesha mukobwa wanje, nesha ongera uhagarare nk'umuntu w'Imana. Hagarara wongere uneshe, uvuge ngo ntibishoboka, jewe ndi umwana w'Imana, ndi umukristo, ndi umupantekote, kandi nzokwama ndiwe. Naho ntoja kubaka, Kristo wanje ndamurindiriye, nzotaha mw'ijuru. Rwane muneshe. Imana ibahe umugisha, Imana iguhe kunesha. Ngomba ngo tubasengere, ngomba sabe pasiteri ahaguruke. Umumarayika w'iri shengero yongera ahaguruke avuga imbere ya databuja. Ingo uvuga imbere ya databuja. Sengera aba bantu bari bameze nk'ibumba kugira ngo Imana ibahe kurema. Kaze nshuti mu izina rya Yesu Kristo. Asante papa, mwagaze intama w'Imana. Urakoze Yesu, mwana w'Imana. Cagihe uriko urasezera intumwa. Urakoze Yesu. Urababwira ngo nuko nimugende, mugende mubwire ubutumwa bwiza abaremye bose. Uravuga ngo muze mugende gushika imbere y'isi, ucuvuge ngo kandi ngo nzoba ndi kumwe namwe. Uno munsi haramukiwe ikivyeyi kuva kuri uriya musozi Elayono gushika hano hari ibirometero byinshi cane. Kuva muri uriya mwaka gushika uno munsi c'imyaka irenga ibihumbi 2000. Haleluya. Asante papa. Byaraje biradushikira uno munsi. None rero kuko uri kumwe n'abakozi, urakoze Yesu, kuko wabisezeranye. Abazi wewe uzitanga amaraso n'inayi wawe Yesu. Twe gusa tutarinze ukuboko turavuze ngo Yesu kiza abantu bawe, turavuze Yesu harira abantu bawe, turavuze Yesu batabare, turavuze Yesu bagirire neza. Hari ibintu byabatsinze, hari intege nke bavuyemo, ibintu bimeze nk'ibinogo barokeyemo, bamera ukundi kuntu, bamwe baridodomba, abandi baba ntumporeko, abandi barononekaye burundu barabita. Ndasenze mu izina rya Yesu, imbabazi zawe zibe kuri aba bantu. Hari ibyaha byinshi byakozwe n'iyi mitima. Icyo nshimira Imana ni uko amaraso y'umukiza aleluya ibyaha byacu byose ntacacaye kandi niyigera keha. Ndagushimiye Yesu kubabariye, ndagushimiye Yesu kubakijije ibyaha byabo byose. Bongera inkomezi rero, bahe kunesha ibyo murabibanesha, bahe gukomera. Papa aleluya. Ndasenze ngo buzuzwe imbaraga n'Imana, batangure kuguruka bameze nk'inguma, barenga ibicu
rya Yesu bambike ibirwanishwa byo mu buryo bw'ibihembo, bambike Yesu, bambike inkinzo, bambike inkofero mu izina rya Yesu, bambike umusipi, bambike ibirato mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze papa aho abantu bahinkota mu izina rya Yesu, ndasenze abantu bahindurwa amateka. Urakoze papa, igitangaza ukoze ni kimwe cyo kuri umwaka wa Benisisi kiri mu bintu tubonye, aho utabaye imitima y'abantu bangana gutya, aho hari abantu bose. Iki ni igitangaza, ubu ni ubuntu bw'Imana, ibi bintu ni extraordinaire, abantu nk'aba bahariwe n'Imana. Urakoze Yesu kubahariye, urakoze ko ibyaha byabo byose byibagira muhereye none, urakoze ko wagiye guhaguruka ngo kwere mu izina rya Yesu. Ndagushimiye papa, mu izina rya Yesu. Amen. Oh, haleluya. Hari abantu rero bari mu ruganda rw'amageragezo. Databuja mwarabazi, aho muri mwarabazi, ibyo muri mwarabizi. Bongere muhaguruka bahinkomeze. Ndazikusofashisha ati ibyo wasezeranye aravuga ngo ibyo wasezeranye icyo uzabasha. Utishima amaraso yawe Yesu, asante Papa avuye kuza. Himbaza ubushobozi bwawe bugukiza intege nke mu ntambara. Ati nahimbaza ubushobozi, ubushobozi bwawe bugukiza intege nke niyo ndiko ndagwana. Ibisigo nibyiruke mu izina rya Yesu. Oh, hallelujah. Haleluya. Urakoze Yesu. Aba ni za nyambukira zawe, aya ni amasaha bariko aragezwa. Aba ni bamwe bari mu maizine de perfectionnement, bariko baraba éprouver pour être perfectionnés. Manukana bwa bushobozi bube kuri bo, bamanukanire za nkomezi zo kunesha, bamanukanire bwa bubasha bubabeko,
bamanukanire yatsinze y'umusaraba, manukana bya bihe byiza by'abanyakivyeyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndashize umuriro ku gicaniro, ikimazi c'abanyakivyeyi gitangwe kuri uno mugoroba papa. Reka ikimazi c'abanyakivyeyi gitangwe kuri iki gicaniro. Umuriro waranze ishengero ry'ikivyeyi niwongera umuwake. Oh, haleluya. Reka wa muriro waranze abanyakivyeyi wongere wake. Wa muriro wari muri korale y'Inyagisozi niwongere wake. Wa muriro wari muri korale y'Inyagisozi niwongere wake. Wa muriro wari muri korale y'ikivyeyi niwongere wake. Ko bihanye mana umuriro niwongere wake. Umuriro niwake hariya hirya Inyamiyugi, hajya hepfo mu kibande, hariya muri kivyeyi ya kabiri. Umuriro niwake papa. Uzova hano ku ikivyeyi kububwiriza urandagate, umanuka muri no, uzorandagate muri este, uzorandagate muri weste, uzorandagate muri nord, uzogende gushika kuri Kayanza. Umuriro mu kivyeyi niwongere uduge papa. Haleluya. Haleluya. Turagomba ku iki kibuga kizokoranira ku ikoraniro ry'agahebuza ryo kubaha Imana. Iki kibuga turagomba ko vuba hazovugirwa ikoraniro ry'agahebuza rya Kristo Yesu. Akoranirije ishengero kubw'umuriro wa kivyeyi. Haleluya, 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 haleluya. Abadayimoni bari muri iyi misozi nibashe mw'izina. Abapfumu bari muri iyi misozi nibihane mw'izina rya Yesu. Abarozi bari muri iyi misozi nibihane mw'izina rya Yesu. Abadayimoni nibaje kure mwa bisigo ndabimuye, ndabarungitse ikuzimu murindire yo kuraduka kwanyu. Oh, sante papa. Icubahiro n'ikibi cawe, ingoma y'ibihe bidashira n'ibi yawe. Urakoze, tubisabye mu izina rya Kristo Yesu.